Yes, tubandanya ndi makore karavugwa na cyane ku cicaro ca mbere c'umupira w'amaguru hano iwacu nuko umvikana ku musi w'ejo zindi nkino zaje kuba ariko ndamutse abantu bafana ba Vitaro ariko barambwira ati ko mutatu keza bikwiye equipe yanyura ibikoze kabisa bikwiye ko barambwira ngo ko mutatu keza bikwiye afana ba Vitaro ngo ko mutatu keza bikwiye mushaka tubikore gute oya equipe yanyu twebwe ntaho tuba turengamiye wanagomba ikintu nabonye equipe zacu ntabwo zisumbana kanini ntabwo zisumbana kanini ba mugu nka Vitaro waramaze imisi ugaraguzwa hagati uno munsi ukava inyuma ugatsinda match zine zikurikiranya nikigaragaza ko ntabwo dusumbana kanini ahubwo dusumbasumbanya muri kwa gutegura nuko mugwa Bumamuru ari wakimugwa Grenoir nawo nyine hari ya muntara ya Cibitoke birangira ari gisindo kimwe cyo no musore yitwa Blanchard Ngabonziza ni Blanchard Ngabonziza umwe mu bakinyi beshi hari abavuga ngo numukinyi abona aha ari ku ruhande mugabo rimwe nari musanga wewe menga ari nimbere numwe mu bakinyi beza ndetse no mu guserukira gihugu asigaye hamagagwa naho mbona 90 yimara ariko ugatebe kabasubirira abandi ariko nta nibirenze nta nibitwaye nta nico bitwaye ariko gusa rero numugwi novuga ko wa Aigle Noir uri kuri byukiranya muri zino journée 10 za mbere inkino za mbere 5 byaragoranye mugo muri zino nkino zine uherutse gukinana kuri itwara neza cyane binagaragara ko intanguro zawo zuno mwaka zisumbe z'umwaka uhetse alright zisumbe z'umwaka uhetse yego urabona ko mu nkino zitanu baherutse gukina batsinzwemo n'umugwi wa Royal FC ubasanze hari mu ntara ya Makamba ubatsinda ibitsindo bibiri kuri Royal ntawe utatsinda ntawe utotsinda ya Royal iranashigikiwe ni equipe ubona ko ifise igishoboka cyose ndetse kandi bugiye umugwi uba hamwe nawo nyine ubushobora guhangana na ya migwi y'ibihangange ikomeye cyane uyu nogeranya n'uyu mugwi wa Leeds United murazi ko nayo nyene burya irevre igitangura higanwa yatanguye neza biraboneka ko rero y'uburya abantu bakiva mu cicaro ca kabiri cyangwa se mu kindi cicaro mutabazi bakaza mu cicaro ca mbere bashobora kuguhangara hagutsinda kubera mushobora kuba ari abantu batamuha amahigwe ku rukino rwanyu mwe muvuga muti turamenye no higanwa dufise n'amazina ahambaye gusumba uwo mugwi waja kuraba rero ku ruhande rwa Aigle Noir n'umugwi ubona ko impinduka zabaye muri no misi 10 novuga ko ari nziza kuko mu nkino zigera kuri 5 bamaze gubatakaje mu rukino rumwe biboneka ko umugwi wabatsinze ni Royal mugo bagiko bahangara imigwi nagomba iri mu bibanza byiza umugwi wa Buja City barawutsinda bawe wihangane nangirije batsinda umugwi wa Musongati bawubabaje ibitsindo 4-3 batsinda umugwi wa Burundi Sport Dynamique bawusanze ngaha mu gisagara ca Bujumbura biboneka ko uyu mugwi uri kuradodora muri yambi Olympique Star ku rukino rwa mbere so binyereka ko rero Aigle Noir intango yabo yaragoranye bivanye n'amazina mashasha bari bazanye atari bwamenyerane ico ni kimwe ica kabiri umumenyereza Gustave niyo nkuru arashobora kuba yaragowe bivanye nuko yarari wa muhini mushasha utera amabavu amazina nka yose yarafise mwaka uheze yarahindutse so cohesion yaragoranye muri Aigle Noir ariko muri no mwanya biratanguye kuza twaratanguye tuvuga yuko umukinya ashobora gutsindira umugwi wa Aigle Noir umuntu bitaje special miniman mugo muri kano kanya biriko biraboneka ko itsinda giwe ibura giwe chankse naho yogenda hashobora kuboneka bandi yamusubirira ejo bundi ndibuka umugwi wa Aigle Noir utsinda ngaha kuri stade Intware ntabwo hatsinze umukinyi Jospe hatsinze Asmani muri uno munsi hatsinze Blanchard so biza kutwereka ko Aigle Noir byukuri hari ico yahinduye bivanye nuko yatanguye ihiganwa ariko binyereka ko nubundi iracafise ikibazo haba kubasatirize kuko nimba no musa ikora kina hagatsinda bakinyi bo hagati Frank nitiko turamubona ikaratsinda numwe mu bakinyi bagenderwa ko mu mugwi wa Aigle Noir hagatsinda bakinyi bo ku ruhande binyuma wanagomba Blanchard nikiboneka ko ubusatirize bwabo nabo nyene buracari ufise akabazo n'itsinda ryabo rimwe na rimwe ejo bundi batsinze ibitsindo 4 batsindwa 3 biboneka ko haracafi utuntu two gukosora tumwe ariko icerekeranye na cohesion irikiraza igisabwa rero ntibace bijajara ntibace bava ngo ni ya Aigle Noir by'ukuri dusanzwe tumenyereye ifisi izina rikomeye ngirashobora kuza ngitangura bigoye ikazogira ikazoteba ikamenyera igatwara n'ibyo bikombe ahubwo bakomereze muri iyo nzira aho ndabwira cyane abantu bari muri Aigle Noir aba Rajab
Rajabu numwe mu bantu bari hafi cyane y'umugwi wa Aigle Noir ndetse ba Fabrice ntibabe bace batangura bavuga ngo izina rya Aigle Noir ryatanguye kuduga ejo nayo kumwe n'umumenyesha makuru umwe uyu Kadafi n'umumenyesha makuru kuri CCB FM n'umumenyesha makuru asanzwe anakurikirana cyane umugwi wa Aigle Noir kuko mbona amenga yo bari naha akomoka mu ntara ya Makamba arakubwira ko umugwi wa Aigle Noir bishoboka ko twari igikombe nanje ndiko ndaraba urupapuro birashoboka nanje ndiko ndaraba nkaraba kuri elite muriko nkavuga nti birashoboka ariko gusa bishoboka gute mu gihe baza kubabandanije muri iyo elite menye mugabo hakaba hakantu ko gufrena gatoya hari ikintu nagiye mbona muri Aigle Noir ingingo za hato na hato uyu munsi umukinyi Branchard nkuno munsi ashobora ko yakinye neza mugabe je atamanukana n'umugwi wa Aigle Noir mu Ruyigi ukazumva ngo turamwirukanye ngiyeruka kuba ako kantu no muri Aigle Noir ni equipe gusa navuga ko twona bashimira kuri iyo discipline kuko bundi nkabiriya binashira kondero abo bandi babasigaye